Kunda kuvugisha ukuri. Fanny na Libati abona abantu bakina amafilime. Ariko Fanny vy'ukuri amajambo menshi arabesha. Fanny Lavine arazi ubwenge kandi Fanny Lavine arazi kumenyeka, ashaka kumenyekana, ayo maraso arayafise kandi no gushaka kurondera amafaranga byose abikeneye byose. Iciza turamaze guhura arambwira ngo jengo numva we ngugenda uravuga ko wamfashije bro, niri gusupport indogo yangu. Ukubali ukatari mimi niri gusupport. Gusa rebe bica bisigura ko wewe ufashe umuririmbyi ushaka kumurya gusa. Atakindi kintu umurondera. Atakindi kintu umurondera kuko abaririmbyi bose wafashije. Nk'ubu nka Litron urabibona. Niko bate okay je shaka kubaje ko bavyaranye n'abandi bantu jewe. Gusa mu bisanzwe nyimba ugomba gufasha umuntu. Bufasha umuntu umwitangire. Sivyo nyamba nawe ushaka gufasha umuntu atamaye rufise bihebe. Kuko urumva wowe buri kuri atwononera impano zacu. Liberi mu bisanzwe ico nzico. Liberi umushere wiwe. Numusheri we gute kandi Libera afise umugore wiwe. Urumva rero Desire yitaye ku bwa Fanny. Yitaye ku rukundo rwa Fanny na Lavine. Ariko yahavuye aho. Mbo rero dushaka dusigure kuko ndumva neza we warakuriye muri company kandi Fanny ndumva mwarabanye igihe kirekire. Fanny ndubivu yacyangirira kubera namuvuze ngo jengo nta kuntu ngo gururi mudugu umuhabara wawe. Uko numuhabara umuntu yabyaye ahandi ukundi mugabo. Abari umuhabara wawe. Urashaka gukura n'umuntu mugahebana. Mugabo Liberi numusheri wa Fanny Lavine. Gute Libati bafize uko bavugana na Fanny Lavine kugira Hero bakunzi ba Cyubahiro TV turabamukije cyane kuri plateau za Cyubahiro TV. Dufise umutumire dasanzwe, numutumire yubatse amahiti, numutumire afise ibintu byinshi yakoze, numutumire nubu acubaka abandi baririmbyi bagenzi we, numutumire muri industry avugwa cyane. Reka tutaravuga byinshi, reka tumaze tumuramutse turakuramukije. Ndabaramukije nange mumeze neza. Mutama Tijos meze neza. Kabisa meze neza. Tutaravuga menshi nyuma kamera turi kumwe na Aroni. Numuntu afise ibintu byinshi ashaka kudusesangurira imbere zacu za plateau za Cyubahiro TV. Okay, tutaravuga byinshi turazi ko uri umustar. Turazi ko ufasha abantu benshi. Turazi ko ufasha abaririmbyi bagiye batandukanye. Naka kantu ukora kugira ngo ugire impano nkiyo yo gufasha abantu. Mbo misanzwe cyose kugira ugikore no kuba warakivukanye. Utakivukanye kesho usanga wananiwe ugacika intege. Niryo jambo rya mbere rikuru no vuga kubera je imbere yo gutangura gufashanya n'umuntu ndabanza kumurabe ko afise impano ko nanje afise impano. Cyangwa bidahuranye na jewe ndabiheba. Nakahe kan mbo nk'umuntu atazi jazz mema amuhereye hasi nk'ubu ushaka kudekriva jazz mema wo kwivuga gute nk'umuntu atakuzi vyogenda gute tubwire mwana wa mama. Jewe ndikwa jazz mema sambamba dumwe mu bantu nkunda gutanga icyo bitwa ngo sponsor mugabo abandi bavyitwa gusupportinga abaririmbyi benshi bagiye batandukanye ndetse nkanabahamayide kuba jewe ukoranye na jewe cyambere nuko cyambere ufise ubwenge kigira kabiri nuko ubuzi kuririmba kigira gatatu nuko uri umuntu ushiri kubuti kigira kane nuko uburi umuntu wubaha kigira gatanu ni kumenya aho icyo ushaka gushikako nicyo ushaka kuba byo nyene gusa ubikunze cyatujana na jewe. Atukiri ngaho nyene kuko uruvuze ngo kugira ufashe umuririmbyi ngo nuko ubuzi kuririmba ukigaga gatatu ngo nuko ufise ubwenge. Turazi ko hari abaririmbyi benshi bagiye batandukanye wagiye ufasha mugani twabagarukako twarakumvise mu ndirimbo za Eri Pro mufasha none imeze gute ko Eri Pro ubumenga nta migendanire mu gifitani byahera byarangiye mwiko wapi abaririmbyi bafise inda ndende. Eri Pro twarafashanije musanzwe umuntu wa mbere aguha ubwenge ubwo aho ushaka gushika asumba uguha amafaranga wende sinamutererera amafaranga mugakweza umwanya n'isaha ahamaze gushikana n'ubu ahageze ndafise uruhande runini nya cyane abantu benshi bagiye batandukanye bamuzi banzi ukungene namuvuga ukungene namusupportinga je umuntu wa mbere namuteye mugubu ntakikuvuga kera kandi waritanze mu bwa nta mutima muburi umutima muburi wimwo kuko urumvuga nduridoga ngo abaririmbyi ngo barahinduka ngo bafise inda ndende. Umuririmbyi Davis muzi none Davis ndamuzi kandi Davis ahubwo ikibazo cyo tuca tugarukako twari ku kibazo cha Eri Pro manze reka tubeze ikibazo cha Eri kuko Baritron ndabazi manze dusigure kuko urumva Eri Pro uraza amahitare karayubaka kandi abizi kandi ukacuvuga ati wewe byose biriko biva kuri wewe umushinge munini wawe utanguje sivyo kandi uri kuri doga ngo abarembye ngafise inda ndende none dushaka dusigurira imigendane mwa mufitaniye kera na Eri Pro ukimufasha nube ni igihari oda mwandikiye ntanyishura
naciye nahanyishura ngushaka ryari nararose ahantu aza gukora show baza kumuhemba 500,000 kuri eri prosa mahera make ndamwandikira ndamubwira ati hari ahantu ndagukeneye ntigeze anyishura ndayiha idiri wundi muntu kuva gweze umwe n'isa ntarigera asambura mugabo iciza turamaze guhura arambwira ngo jengo numva we ngugenda uravuga ko wamfashije bro iri gusupport indogo yangu ukubali ukatari mimi iri gusupport uvuga ati rero wewe warakoze mugabo ntasubire kugenda ariyemera ngo amahiti yarabubatse namba yararose namba umaze kwinziza namba tukumaze twamenyanye ukigura amafiriti y'ibihumbi 205 hariko ni fanta ubu unyukaba wogura Heineken y'ibihumbi 25 cyangwa 35 uzo wibuke unyibuke umfashe n'ibihumbi ijana gusuvuga ati bro ndagushimiye ko wamfashije gusa support je nzo kwama ndabishima cyane urumva ruvuga ati rero abaririmbyi kanako kimufasha arakwereka ko muri kumwe mugamaze gutera imbere akaca kuvako wewe urumva akarorero ndaza kuvuga ukuri hari aba promoter bakomeye cyane urabyumva bansumbya izina kandi bamaze gukora byinshi bidogera abaririmbyi bamaze gufasha ko bamaze kugira aho bashitse bakashaba biheba je rero ndamaze gusupportinga abaririmbyi niyo mpamvu kugeza umwana n'isaha kugira mfashe umuririmbyi ninakugira ubwo nkavuga wewe muga tukiri kuri cyo kibazo cy'abaririmbyi wewe rego afise kwazo ikomeye kandi abaririmbyi ufashije urafise ukuboko kwiza cyane kuko bace badoga ndibuka Davis wamufashije kandi aragera kure sivyo muga mu nyuma Davis namufashije cyane birenze muga Davis kubera urabona nk'indirimbo cyo yayirihiwe n'umujamara witwa Barisi amaze kumurihira iyo ndirimbo byose kira kintu cyose kubera iyo ndirimbo yashaka yuko umuntu yayiririmba ari Litron nanjye Litron yari twari dufitaniye contrat tuzokorana ku myaka dufitaniye ndamubwira ati abwo je no tumanda ikugurira kumvuye kugira ntiji wawe birananirana iyo mbo jewe yo kusha Barisa mukuri wanje baragenda baravugana ko batanguranye mu kanyosha se nenda bizi mugabo mu nyuma cyaza kuvuga yuko ngo je nagiye kumurondera ubufasha bro je nza kurondera ubufasha gusa Davis nagiye muri video yiwe ntiyandishe na placement ntiyandishe ariko mu nyuma yagaze avuga ko je ngo namugiriye nabi urabyumva mugabo gusa Imana n'ingabo hajya umuntu wibaka ko akoze neza uwundi wo wakoreye neza akaba kuvuga nabi Imana ntiyemera yuko maramara gumutera imbere ibyana byaye bitagase na gumutagase n'akanoti kakinji sawa utari kura twicisha amajambo cyangwa utari kuri yirengagiza Davis urazi ko yakwirutseko akakuzanira n'igipolisi na convocation yaraje kandi okay none nko kumuririmbyi wafashije cyangwa nko kumuririmbyi uri kurafasha mu nyuma kuzaniye convocation biba byagenze gute ariko niumva ko nawe uri umuntu w'umunyamanyanga bro umviriza ukuri urabona nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu avuga ati twemerewe biturire uravyumva ari ugeze umwanya n'isaha hariho nk'umuntu ashobora kuza akakubwira ngo basi uzinanye n'abategetsi bagiye batandukanye kuba ufise icubaha uravyumva barakubwiye ati je kana kanzo murondera bakamurondera atari uko batumvirije ukuri kandi ukuri mwisi yose ukuri kuratinywa kuvugwa urabyumva aha ndakubwiye je Davis kungene yoba yarashitaye umuntu uze muri kwizone n'ibintu bitagira umutwe n'amaguru urabyumva gusa rebe bica bisigura ko wewe ufashe umuririmbyi ushaka kumurya gusa atakindi kintu umurondera atakindi kintu umurondera kuko abaririmbyi bose wafashije nk'ubu nka Litron urabibona nako bate okay je shaka kubaje ko bavyaranye n'abandi bancetse jewe ushunyagize ko ndabona bona ushaka kubajya ngo kugira ngo ivyo bintu ngo byo kuryamana n'iki n'iki ahubwo ufise inyungu ziwaho baronderako kuko urumva nka Litron sawa Davis urabona wewe byarangiye igipolisi kiriko kirakurondera sivyo Eri Pro wewe ubona aho uciye yo haturira none ntiwumva ko yavuze ati kijya gihe ntumva ko hari ikintu wowe washaka kumurondera ko ahubwo wari kumushaka inkore ku maso Eri Pro nakubwiye ikintu twapfuye cyane cyane urumva je nageze kugira ikibazo ndamubwira ndatimira abaririmbyi benshi bariko barakora amahit ndamubwira ndirimbe mu ndirimbo je narishe avuga ati jewe ubu unya kuririmba indirimbo sinabikunda ndamubwira yuko yoshobora gukora kolabo nabo nyene mugabo indirimbo ikitwa yiwanje kajya kuri account yiwanje hanyuma akambira amafaranga yokorera yaramarama yarasi kubimbwira ariko Davis byo novuga ko bwari nk'ubwana muri we urabyumva bwari nk'ubwana muri we bro ntushobora kumbwira je nakubwiye ko nzogufasha urabyumva nkakurihira amahera ya clip urabyumva ego umuntu yamufashije yamuhaye audio ndamubwira ati je nzokurihira video ariko amasezerano dufitaniye na yanaye hanyuma munyumuka gumusubira muri bya bintu nyene nkakubwira ati zo gutora channel yawe
wawe ukambwira ati ukwezi kunuko niho nzotora kintu nkamara kuyiguka nyandikira jewe nzoza akasha telefona nubundi afise icyo cyose radio ngo ndungikira code shobore kuvalida nanjye ninjiye muri konti munyuma arahindura code ashavuga yuko azi nkameze nk'atatu ngo je ngo namutwaye 9 urabyumva ikintu kitagira umutwe n'amaguru urabyumva mugo gusa uzinanye n'abantu ntuzubahende urabyumva ngo urumva ngo je ngo ndafise umuntu ngo dufite amatati yana tanga inomero yujya muntu mfitanye amatati ujya muntu wahaye yumviriza amakosa yose ahari nta bindi biza none nk'ubu basi dufate urabona Litroni basi wamufashije uramufasha n'ubu nta migendanire mu gifitaniye ariko umaze gufata Litroni sinamwase urazi gituma nta mwase Litroni kuko Litroni afise impano urabyumva gusa gusa kurapa neza ni mukobwa icyo cyose urabyumva aragishoboye mugabo Litroni ikintu cyamushavuje bambe afise mu mutima we uze wige umuntu mwagiraniye amakosa kuba barananira mukagirana ka business na gato none ubuzima yararimo kiradugikorana bafise mu bisanzwe wewe turiko turaraba ngo cyane biranavugwa yuko mbese ukuvugwa birazwi yuko wewe umukobwa umufashije keshi yirigwi wawe arara ni wawe Litroni siba nego urafise umwanya mugasibanga sibanga Litroni byaravugwa yuko yirigwi wawe mbere yanarara ariko nk'umuri ariko nk'umuntu nkawe ufasha nk'umuririmbyi kanaka mu bisanzwe uri nk'umuvyeyi mbo ujyamanye nk'umwana wiwawe ntubona ko ariko sari komeye none Litroni ko yarari wawe kandi bivugwa ko afete urabona n'ijya ndafise biriko bivugwa ko ijya ndari gwawe bro rero mu bisanzwe nico gituma rewe n'abaririmbyi bamwe muvana habaye hagashavu reka basi tuvyikawuce kuri oya sukuvyikawusha oya si deba ahubwo bisaba ko ubisigura abakunzi b'umuziki w'u Burundi kugira ngo babitahure kuko urumva abantu benshi ufasha mugabo bikarenga bakarangira mwikomye okay jere urumva je nije mfise amakosa wewe afete nivyo nakubwiye ati nk'abaririmbyi bana gusa sivyo twajeko oya sivyo twajeke mu bisanzwe reka tuvuge ukuri kugira abantu bose babimenye mu bisanzwe rero nk'abakobwa uri kura ubafashije ugaruka mukaryamana rijya nikosa rikomeye cyane nk'umuvyeyi ubushatse gufasha impano zitandukanye haro n'abandi baririmbyi benshi bafashije muga vyarangiye atarakimwe ushitseko haro nk'umuririmbyi ava mu Rutana umuririmbyi ava mu Rutana Musama boy mine ni musupport kwenye video none okay namufashije kuri video sera mufashije kuri record cyacho cyose mbo kubera iki mu ndirimbo ziwe nyinshi yego waramuriye nivyo kweki mu ndirimbo ziwe nyinshi harimo kugushimira wewe nibisigwa ko hari umufashe mu mugongo none umuntu birumvikana none cyumbe cyose ni jewe none umuntu mu kumufasha urashobora ugomba mujyabutse uruzi ukacumuta mu ruzi ngo ibisiga bizime rero umviriza bro namba uri mu cameraman udashize mwishaka mu byukora nta muntu no mwadoza kugufata ukuboko okay none wewe basi kugira ufashe umuntu nikihe kintu wewe wisunga canke nibihe bintu wisunga kugira ufashe uwo muntu umufasha kugira umukire hagati canke umufasha kugira ashike kwiterambere giye uri kubivuga nabi genda umuntu ndamufasha kubera afise impano y'ukungene yotera imbere nta bindi biza biruta ivyo impano ndakubwira ufise impano yo kuririmba business yawe imezuko hanyuma tukagenda reka arabaririmbyi benshi baririmba amani batazi umuziki ukuri amafaranga ngaha mu Burundi turaza abamenyesha makuru bakomeye bafise izina ngaha mu Burundi batunzwe n'umuziki uravyumva n'umushahara bana wibagira wakazi bakora uravyumva batunzwe n'umuziki biva no kungina bimeze ariko abantu ntibashima kuvugisha ukuri keretse biga ruhimbiri ntuzenga simbizi ubwo no ubwambere uvugisha ukuri ati kintu kimeze uko urumva ubwo simbizi ko tukora ibyunguka mugabo n'ibyo mu Burundi ntibazi ibyunguka ibyari ivyo mugabo bwa namisi muhimbiri wakazi uravyumva ubwo n'umuntu wa mbere ashira kubute sinda mututse uravyumva je ndashima umuntu yitanga mugahara n'abandi bashaka kubinyegeza erekana icyo uri umupromoter uri muririmbyi wasohoye indirimbo gacovuga ngo ndashaka ubufasha warishe audio ya 200 turu wa 100 video y'imiliyoni zibigashitse ku mupromoter ngo ndashaka ubufasha ako kamaro nakahe mugeze mubireka gusa mu bisanzwe nyimba ugomba gufasha umuntu bufasha umuntu umwitangire sivyo nyamba nawe ushaka gufasha umuntu atama yarufise bihebe kuko urumva wowe uri kuri atwononera impano zacu impano yacu tugira tuyumve mu nyuma ikakisubira inyuma nico gituma rega na Pro rega n'ubu mutakivugana kubera ko waramufashije abona umengo ugomba umusubiza inyuma rero acavuga ati rero hajaze bemwe ndabona tubandanije uco usanga naguye hasi
wapi ico ikiri kuravuga sico sawa gusa nta kibazo ivyo urakwiye kwihanura ahubwo rero twagomba tugaruke kuko wewe amakuru akuvugwa ko ni menshi cyane ni menshi cyane burya naho ubona tugendana tugira iki amakuru akuvugwa ko ni menshi cyane urabona nk'ibibazo biri hagati ya Albert na Fanny ni ibintu ni ibibazo bikomeye cyane kandi nawe na Ribati urumva kandi tugiye kumviriza nawe umenga urabifisemwo uruhara kugira ago wombaza ivyonzi yego nibyo nyene ndiko ndakubwira umenga nawe urabifisemwo uruhara kuko tugiye kumviriza ibintu bimwe bivugwa ni izina Jazimema riragaruka rero dushaka udisigurire nk'abantu bumo bakurikirana entertainment y'u Burundi ya Buja Flavor udusigurire ibintu biri hagati ya Fanny na Ribati kugira ngo udusigure kuko nawe umenga hari ibintu biziko oya gusa Fanny umuze ndakubwiza ukuri je ndakunda kuvugisha ukuri Fanny na Ribati abona abantu bakina amafilime ariko Fanny vy'ukuri amajambo menshi arabesha hajya murazi yuko Fanny ndabereka ifoto twifotanije kera ari wasaba ikiganiro pana jewe uravyumva Fanny ico gihe wakora ku TV ya ico gihe nakora kuri TV twa Amazing Voice TV uravyumva ico gihe Fanny yari umuntu yakunda ukungene nitanga uravyumva rero mu nyuma iyo TV twaravanye ndaronka iyindi TV iyo TV yari umugabo ari muri South Africa yitwa Desire uravyumva ico gihe Fanny achachaka kugera TV ico gihe twabana no muririmbyi yitwa Chinobi uravyumva Chinobo munyabubanza umuririmbyi Chinobi uravyumva ico gihe jewe nari umujournaliste w'iyo TV ariko mu nyuma twamenyana nande na Fanny uravyumva tumaze kuba tutamenyana na Fanny ariko ndamenya yuko Fanny akundanye na boss wanje yitwa Desire muri South Africa mu nyuma baragira kumpemba umbe picha yabaye bageze kumpemba ico gihe Desire no kumenga nawe nyene umunyabanze Desire no munyamusenyi munyamusenyi okivora munyamusenyi ico gihe arabize ni biro generalise kujaje sinzosubira ruguru vuba ngiye gukorera ruguru tuzogumino uravyumva na Yesu yavuze turindirire mu muji uravyumva ico gihe bagira bagura umuduga mugabo bari kuduhemba amafaranga nka 55000 urazi kugura umuduga w'imiliyoni 4 ugashobora 55000 ugashaka guhemba abakozi ngo kubera ugira ugura umuduga w'umusheri wawe haregera igihe Fanny arabimenya yuko jewe ndi umukozi w'umugabo wiwe umusheri wiwe mugabo Fanny mwibuke yuko amaze kuvyara abana babiri beshi nibo tuzi mugabo ntiyaba bavyaranye n'uwo Desire mu South Africa mu nyuma Fanny bashabara mueskuruka mu mutwe baramubwira ngo Jazima ntimuze mukorana ikiganiro n'ubu nyene no mufona nkamubwira dukorana ikiganiro sikuvuga yuko izina ry'uwanje atajyazi ararizi kandi cyane nta bantu bakenana na Fanny batanzi uravyumva mugabo Fanny Lavine yaciye kubera je navuze ati ico gihe naciye ntwara kamera maze gutwara kamera ya company basha baravuga yuko jewe bazomfunga nambuze amategeko afise uko akora ikintu uravyumva nababwiye ati je rero ndabahe content mwe mukunda mwamumvuga ngo ama content uravyumva ico gihe Fanny cyana basha barantuma kwa Litron ko babona Litron naguma akora ama video akaze uravyumva naco gihe nakora kuri Desire kuri ya TV yiwe iyo TV ndababwira ati je kwe ndafise umuntu ufasha nzomukoresha ikiganiro ko nuko kandi kweri ko araronka ama sponsor mesha gatandukanye uwo mugabo yaritanga mugabo ahantu yagiye kunanirwa kuri habakozi mugabo yase kubariha kubera Fanny Lavine niwe yatumye TV yugagwa amushira mu mutwe yuko ari wadoze arayikorerako reka byavuye umuduga ufise natwe tugenda guhembwa mu nyuma rero ayo majambo aje hirya no hino bavuga yuko ngo Fanny ngo numurozi ngo Fanny ngo nibiki Fanny Lavine sumurozi gusa yishira ku bagabo cyane Fanny Lavine sumurozi ako Fanny Lavine afise ubwenge bwishi kandi Fanny Lavine afise kumenyekana ubwenge bwiwe ufise kumenyekana no kuronka amahera uravyumva bijya kiya kiganiro ntuzenya Chimamanda Moses bakoranye na Landry Promoter hari ibintu bimwe yavuze by'ukuri n'ibindi atarukuri uravyumva Fanny Lavine n'umukinyi w'amafilime uravyumva yagiye kumenya yuko Fanny Lavine filime ari business mu nyuma umuntu yamufashije ninde
Abere Nduwayo urabyumva ariko abantu ntibashaka gutanga ukuri. Abere Nduwayo ariko je ubusaza bwiwe bivaye no kunyene ari umuntu nyene wiwacu twemera amaze guteza imbere filime kandi twese dufise ijisho rikomeye cyane kuri Abere Nduwayo. Benshi ntibashaka gushigikira Abere Nduwayo ivyo aba yavuze. Rero Fanny Lavine arazi ubwenge kandi Fanny Lavine arazi kumenyeka, ashaka kumenyekana, ayo maraso arayafise kandi no gushaka kurondera amafaranga byose abikeneye byose. Rero keshi Fanny Lavine ufise miliyoni 4 kuri konti urabyumva. Hari uhundi yakwemereye 500,000 cyara abantu nzi bama bambwira ngo ndashaka ngo nimero ngo ya Fanny Lavine urabyumva. Asha ndamubwira ati ngiye ndayiguhaye ngo yatevye ngo kunyishira ngo namutelefona ntiyitaba. Hari nk'umuntu kugira guhe support kugira arinde kugutelefona abone yuko yitavye. None abo bantu bose bakwiranije Fanny Lavine agasharo itike yo kuja mu Rwanda. Zirya filime urazi ko ngene byagenze kugira ngo sponsor yo kuja mu Rwanda. Uwabikoze ni Desire. Arakange n'isaha ugo Desire ntibakiri kumwe. Bavyumva baravanye. Urumva kwari gushaka guprofita canke byari biri kuko urumva wewe warakoreye muri ashaka guprofita amfete Desire ntiyamukunda none izo kamera kuko turumva ko Desire atari no mu Burundi kamera zaciye zijya kwa Fanny Lavine ubu ni wazifise gusa unyasinze ko byaje none wewe kugira ucuva muri iyo TV ya Desire byace bigenda gute je ni kuvuga bananiwe kumpemba hanyuma bagananiwe kugwemba gute kandi umva bari baguze imodoka miliyoni 4 ahubwo je amahera bari kumpemba no mu cameraman twakorana niyo bari gusha bongereza ku iyo miliyoni 4 kugira akwire baguru uwo muduga. Urumva uwo muduga waraguzwe mwe muca muri kanwa twebwe umuduga waraguzwe duteba kwishurwa natwe dushaka amafaranga mu nyuma turamenya yuko amahera yaguzwe umuduga wa Fanny Lavine. Cyo gihe kino bibache yamwirukana mu nzu kino bibache mwese mwabara mu nzu imwe ati ko turesha inyumba moyo sige twese iri nyumba umuntu yo kwa shambureti urabyo ni matera mu kuryama kubabara ukibaza ukazogucezeza ubuzima kweki reka urumva rero Desire yitaye ku bwa Fanny yitaye ku rukundo rwa Fanny Lavine ariko yahavuye aho mbo rero dushaka dusigure kuko ndumva neza we warakuriye muri company kandi Fanny ndumva mwarabanye igihe kirekire Fanny ahubwo ahantu yagiye kumpemukira nuko bwa mbere twahuza kugira dukorane ibiganiro uravyumva uko hagiye ukoranye n'umuntu abagenzi be barakumenya nawe nyene bakamenya ko je nashobora kugenda mwira kwa Fanny agashambwira ujya mugabo wiwe guma yidoga ngo numurozi ngo bahebanye uravyumva ujya n'umuntu wa mbere yatangwe n'ubu unya kugeza umwana n'isaha umuntu wa mbere akunda mutsamwe barabara uravyumva mugakubera yagiye mu matwi ya Fanny Lavine ndamubwiye dukorane ikiganiro ntiyemera uravyumva abantu bose bakorana na Fanny Lavine yarabazungurutse ngo ntimuze mukorane ikiganiro na kana na Jazimema urumva muga ko ari utubifu wese nakubwiye utubifu urumva ndubifu yacyangirira kubera namuvuze ngo jengo nta kuntu ngo gururi mudugu umuhabara wawe uko n'umuhabara umuntu yabyaye ahandi ukundi mugabo aba ari umuhabara wawe urumva rero dushaka rero dusigurire afetse twinjiye muri detail yiwe cyane rusigure kuri ibi bintu biri ko biraba ubu biri hagati ya Fanny na Liberi wowe bivuga ko kuko urumva Fanny we mwarabanye umwanya muremure cyane Liberi mu bisanzwe icyo nzico Liberi umusheri wiwe ni umusheri we gute kandi Liberi afise umugore wiwe kandi ugiye vuga ngo n'umuganga ugiye vuga ngo n'umuganga none Liberi nafise umwana Fanny Lavine afise umwana none Liberi ntuzi ko yigeze no kubura umwana none Fanny Lavine we ntafise abana ndakwaje kimwe none wovuga ngo n'umusheri we gute kandi n'ibintu biri ko birabubu okay urashaka gukorana n'umuntu mugahebana mugabo Liberi n'umusheri wa Fanny Lavine gute Liberty bafise uko bavugana na Fanny Lavine kugira public igyohe mugani wa defense uravyumva rero ikintu novuga ciza Fanny Lavine aramaze kunanirwa uravyumva mugabo ukuri kwa byose turakuzi uravyumva uko batanguranye kongene beditinga hari undi mugabo Kiriku ujya muri rindi Kiriku akuri ari mana double J ujya muri rindi ujya mugabo akubita Kiriku mu ndirimbo nzoduga ya double J yitwande munyibutse nawo nzi gusa bigeze kuba bakina na Fanny Lavine kubera iki batandukanye uravyumva bigeze kuba bakinana na Fanny Lavine no kugenda bakoresha ibiganiro bambwiye bari abantu bane wamenga ahubwo nje gukereye irebo uravyumva ngo korana n'uyu ubu rero barifashe mugabo gusa Fanny Lavine iconzi arazi ubwenge uravyumva kandi niyo botandukana n'impanuro niyo botandukana
ntibesheye ntashigikiye umwe wese Fanny Lavine yoshobora kuduga cyane gusumba Liberi cyangwa Libati uravyumva kubera iki Fanny Lavine n'umukobwa uravyumva ijisho giwe uravyumva itegerezwa gushigikirwa kukubera ujya no mwigeme uravyumva hajya bari kateza imbere igihugu urumva kandi urazi yuko wera turiko turaraba canke uri koraraba ibintu biriko biravugwa muri kino gihe kuko urabona niho benshi bariko baraca kuri social media bavuga ni abakunzi ba filime ndundi muratumara maje ibi bintu ntivyari kuja habona iki niki kandi nawe urumva ko hakuriye hari aboro bakanakwirukana kubera abaharaba bisigura rero ko Fanny akunda abagabo cyane gusumba akazi kuko dushaka uduha umuco Fanny Lavine jeyo kuvanga arasumba abagabo cyane gusumba akazi kukubera akunda abagabo aho ndamuzi ni hamwe uravyumva ahandi nagiye kubimenya mu nyuma kumbe yahevye Desire yagiye kuri babandi bakinana uravyumva mugabo twese turazi content kungene zubakwa cece cyose usa abatabizi turabahenda uravyumva je nkunda kuvugisha ukuri ushatse kuvuga rero ko ari content irikira koko sivyo ko batatubwira yuko iceno none ko atari content katari content nibashire ku mugaragara yuko ijya ceno bahora bakinirako ntibayitiriye Fanny Lavine kandi Fanny Lavine afise guwe amari ribati nakagira yiwe haga zigaseze zirabye zija hamwe usanga yindi iri handi cyangwa usanga yindi iri ntusanga ziri hamwe uko bari zibiri ziri hamwe okay rero nibadushire ku mugaragara ijya ceno bayigurisha no cyo tumenye ko batandukanye ijya ceno bavuga ati bo ziceno rero twazikereye tutaravuma ubunye twavumye umwe wese yitandukanye n'ubuzima bwe nka kujya kwa Sauti Soro dukore ku giti cigwiwe hanyuma Mugari Batsi yarabivuze yavuze ati umwe wese ubagiye kwigenga Fanny nagende mu byiwe nanje ngende mu byanje amamveko amabihere mbe hajya wibaza yuko obo batariko baradukina ayo bateko baradukina mbo nta ubizi mugurumva ko Fanny nawe nyene afise amanyanga kuva kera afise amanyanga he afise amanyanga kuva kera kubera ko nawe urumva kugira muvane mwavanye kubera bahabara Libati nawe akavuga ati jewe urafise umugore nta mugore fise urafise abasi nkamwe wanyu utunze ndamufise okay yusize amafaranga 2,000 ukavuga ati jewe uze kugura irobo y'umuceri canke inusu y'ubufu urabaza yasigaye cyangwa ntayubaza usanze habwiye ko ikingorongoro bigenda gute uwundi munsi nawe utayasize ntiwamusanga bihari ari game mora sanga be cenga sanga navyo bagutse okay muri aho habirire usanga bihari kandi atamahera watanze ubuzi ko yavuye he Fanny Lavine afise iyo cyafashije bari beri uravyumva abend wayo afise yafashije Fanny Lavine uravyumva bebe hajya murazi ko hajya abend wayo umuntu wa mbere azi ubwenge mubona amazi gukora ibiganiro bingahe kuri TV uravyumva mugabo ukuri kwiwe tugusubira inyuma gato bigeze gutukana na Fanny Lavine uravyumva barafakanye bafakana uravyumva gushika yaho uwo bitirirwa ngo umugabo wiwe aza kuvuga nabi abere wayo uravyumva ubu unyereye basubiranyemo hagiye ikintu gisigaye byukuri abere wayo akuye kuba umushinga ntaye hose kumvuye kugira filime yo mu Burundi ibandanye itera imbere je mu bisanzwe ndiko ndaraba mugurumva Fanny Lavine afise akantu ko gukunda abagabo kugira yironkera akanoti naho wanga kubyinjira mu mizi ukavuga ngo urumva ntacyaro nkundi mugabo nyene kandi urumva yaravuye kwa Desire avuye kwa Desire aca simbira kwa Libati avuye kwa Libati kandi biravuga yuko na Abeli bagiraniye imigenderanire mbere baranaryamana niko bavuze baravuga ati mbere baranaryamana mugango ngo Fanny Lavine ngo yaramwase oya kandi ivyo byaravuzwe neza ntavyo wabonye abantu sawa uburumva asimbiye kundi mugabo umugabo we nawe tutamuzi neza mugurumva aramufise sivyo urumva rero bisigurike Fanny Lavine ntabumbwa n'umugabo umwe afite akunda abagabo benshi kugira ngo yironkera kanoti nawe wase kubidusigurira kuko urumva Fanny mwarabaye kuko urumva Fanny we uramuzi detail yiwe yose rero tubwire tunasozera sivyo tunasozera kino kiganiro cyacu tubwire neza igituma Fanny akunda kanoti cyane gusumba kuko urumva agumaguza n'abagabo bo gukinana n'abagabo bo gukinana bisigura abagabo bakinana amafilime agumabaguza gashago duhenda ngo n'abagabo biwe hataratwereka abo bavyaranye abagabo none bisigura okay
se wafani uramunzi ntawe nzi gusa hariyo birthday yaramugire birthday twarabanye amafoto ya publi ati urazi ko se wafani urazi ko Fanny Lavine hajya ari umwana wo mu giti none se we biraboneka ko afite note Fanny yabyaye igari Fanny yabyaye igari ntawiyitse abo bamaze kubyarana mwe muramaze kubamenya ntawo tuzi bro iyi ni content uravyumva none bajya barasiguyiwe bajya bana ba Fanny bajya nabiwe none abo bavyara natwereka umugabo bavyaranye rero Fanny ashatubwira mu myaka 15 uravyumva biography yiyo hanyuma tuyishire no mu gitabo kuko izodufasha ibintu binini kuko Fanny Lavine n'umuntu wa mbere amaze guca mu bintu birebire uravyumva ariko bivanye n'ubuzima twese byo dushikira urumva mugabo hamaze gushika ni heza kandi agenda kenguruka ugiya n'umuntu ateze imbere igihugu uravyumva ntirwa ari yicaye n'amakampuni menshi ndamaze kubona yo murondera kandi ndasaba n'ayandi amurondere kukubera arazi ubwenge umwigeme ashoboye tumushigikire mugabo kezera kubesha ngo kanaka ngibi nibi cyangwa ni filime shasha ni filime shasha bazo filime shasha yo guhebana tunacana navyo barahebanye nta kibazo reka tugushimiye cyane kukuntu wigoye kuduha umuco kuri ibintu bimwe naho bimwe mwagiye binyegeza bivanye n'ivyo twakubajije twavyishuye gusa ntaco ngira mu nyota ntavyo wishuye kubera ko ibibazo vya Fanny bimwe wabikwevye ibindi vyo gufasha baririmbyi wabikwevye ibindi vy'abakobwa mu jamano ufasha byose wabikwevye muga nta kibazo kaza kumndengera kari oya gusa nta kibazo ngira ngo umuntu zoza wo yimviriye amuduye inyishu nziza cyane reka tugushimiye cyane naye ndabashimiye cyane ndabakengurukiye no kumaka kanya hama iyo bakunzi ba Curo TV kuri mikoro muri kumwe na Jejez Master Mbambe jambo ryari ryo abakozi ba Curo TV no munsi twari twatumiye mu tumire wacu akaba ari mu promoter wacu mu journalist wacu ndetse abikora neza cyane akaba ari afasha n'impano zitandukanye nawe ukeneka gufasha nyambura umurimvyi kanaka nyambukeneka ndabibutse yuko hariho ishira hamwe nkobuko ryambere rizi kubaka neza mushobora kugenda no kuri page ya Facebook mukabandikira hanyuma muri mu boss kubaka inzu nziza je ndakunda nanje kugena nikoreye publicity murakoze cyane nanje nkuko mwari ko muranyumva kuri mikoro za Cyubahiro TV cyangwa kuri plateau za Cyubahiro TV akaba ari T Joss cameraman akaba ari je ndi mu cameraman wa Cyubahiro TV turabakunda cyane